wacu umugisha kiba ku giti cy'umuruho. ntiyakoze n'agato ngo aragwaye none umuntu agwara kane mu kwezi none itagisi nayibuze ngo igume iparatse mu zigire donye sawa igire sawa ibandaniriza akazi nta ndero wundi mukozi papa kandi hari umuhungu ngaya mbajije ko atakazi twomuha uyu muhungu abangaha mbayitwa mbari James mbari arafise permis no kuraba neza arayifise ari abantu biga imodoka rimwe bagaca basaba akazi ntaco tuzobiraba reka Gerard tuzobanze tuvugana bya mama reka nze ndamurabe ariko gahunda igume uko twayifashe ejo uzo mujane kwa muganga naho no bandanye inama ariko nzoca ndabikurikiranira hafi nizeye ko ibyo turi mwejo bizoba biheze nanje amukurikirana reka abandanya anywa y'amakanwa yego bamuhaye ahubwo nyene umuhe n'amazi menshi reka tubivugane nawe turana nawe urazi kuyazana none ndagwe make sayo nkura kwibomba yari mu nzu hari nyotewe reka mukobwa ni hatari me we muhirani jewe chimba mu rumonge none mauja yakutoye gute kutanga n'umuntu yamundangi anda kubwire ameze gute yo uyu mugore wonga numva n'umutima usimvye oya rega sumu ikintu yanga rumwa none nogira ururanunwa ata muntu tuzinanye nga nuruka mu rumonge ivyo ubona nga ntukabivuge cyangwa ukabwira umuntu ishire mu ibanga y'umutima imico yo nga iragoye umukecuru nga umukobwa wunga mwiza mutama wunga nyine bose ni beza ariko ikintu banga rumwa nanje nzokuyangana kubera nga mu gisagara na numwe tuzinanye warida ihangana nundi yavuye nga kubera rumwa nukuri je nzokuyangana kandi nzokwegera kubera wowe maze kwakorera sana nga wewe ndibona ngaje nta mazi imyaka 27 sa imyaka maze ngaha mu rupango 27 harakongeye umushahara yafise mukashahara ko kurya kweri karambereye ndoro bya mukobwa wiwe Kamikazi Kamikazi ndamubona bamuvyaye mbona gutya nyene gutya Kamikazi gutya wamaze igihe kirekire nga none sine nashaka ndakubwire ko nakubonye wowe uritonda anje nzora ndakwegera ubu rero uzocuba umugenzi gusa none ushaka ibiki je sikuru umugenzi nka musaza wanje nka papa wanje dosi ngorane nganka canza ndakubwira uri mu rupango je ndi ngakwizamu none ushaka uzurangenderanira ari ya mu gikoni none ndishobora kumaza kwa nzimana ndakuzimana iki nawe ushaka kwivugisha none ko neka nkabagaburira mwese ushaka ikindi ndakubwira ndakuzimana si ico nyene zora ndakuzimana ngubu wanzaniye kwanza amazi reka kwanda yasubize ndayasomye none rero noreka kukuzanira amazi kweye kubera umugenzi sawa rero ibyo nakubwiye ubizirikane ngako mutima mwana ubishira ego nukuri nakazi kawe nzobishira nzobigenderako nkibanga ukishira hejuru nk'inyoni akayira kari wazi cyanda kwereka akayira
erega naje mu gisagara kurondera amahera sinaje kurondera amajambo ivyo rero emere byo ndakubwiye sawa urakoze naje unshira ku mutima unkunde icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho dusabe nyaruka mbega uri mu bike kurakora reka ibyo maze imisungirira ugasinaguhora rero gutuma kuja kwiga ukaza gukina kari none uri kuragwana n'abandi bana umengo sinzi amaraporo ndayaronka nakubeshe abana mwigana barabimbwiye namwigisha yarabimbwiye none ugomba nza kugukurikira ku ishuri urushane umuntu wa 15 w'icumi ujya wa mbere wa kabiri wa gatatu bobo bagusubwiye cyo kutabasumba namwigisha wawe arabimbwira wewe cyo ndagutumye sinzi sura kubona kumva wabaye w'icumi na gatanu ngomba ubu wa mbere izo bitangura ryari hanyuma rero uhinduke izo ngeso mbi kuzora kwita abandi bana nuko basonje uburebure wihebe singene kumva raporo nimwe bambwira amwigisha nawe yokoresha gende rero wige neza sinza subire kumva nakigenda icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho mama mwiriwe mami mwiriwe ni gute none ni sawa sava je uno munsi narushe warushe mwana operation zitatu narushe cyane none ni gute ibiryo byahiye sister Brina sava ni gute none sawa uvuye he kuberewe uri mu biki twatetse no munsi nakundiye nakubuze nabaza abantu batatu operation zitatu ariko wategura nk'ahandi twapfukanye ko tujana uwa mutayeri uraze ma urgence na rifise no munsi nakubwiye ko nakoze operation zitatu ndarushe babitsi wabishe kweli ndarushe mama dada urazi urubanza rwa virigi rwageze rwazi ko badusabye cotisation ya 20000 umva rero sinzi nyene vyumva none ico ni kibazo masheri ico si kibazo vraiment kandi nakuzanye surprise imwe idasanzwe ariko numbwire nkohereke nga mu cyumba ntidushaka ko mama amenye ibyacu numva hamwe yo kuraba iyo surprise wanzaniye dans la chambre bindira mama none inja ziri heje ndashonje zahiye urashonje mwananje ndashonje urashonje nukuri numva mwakoze nakazi kagoye cyane kenshi cyane rida genda rondero ikivyo kuburabe ko ivyo kurya vyahiye umugaburo mwene wanyarashonje bibara iki no kwitetesha mama urabona abo yabaze bobo baraje umuntu avuye ku kazi arashonje nukuri natenyenye kwanza arajana na kinenge zirahari Kana no musi nije nagiye mu gikoni naguteka injya c'est vrai zakunda wenda kwemera tujya kwanza mu ishambre nkohereke surprise watunzaniye twatunze nazanye byose mama nugira ikibazo nimeza koga ndaza mubwire ukuntu uza kubikoresha nta kibazo mama sindakwereka kazi urabona umukobwa ukuntu witetesha nga ndakwereka
ni hatari wabimenye bazwe nari inyotewe hari ibintu bimwe bimwe umuntu bidakwiye ko ari ndakubarirwa abyibwira nicyo ndagukundira asha gifashe gute rero umeze neza ego umeze neza kweri ni bien ntazi rero je ngaha hari ikintu nashaka kubarira kandi kingira akamaro jya ku muriri ko ndakubwiriza burya mukobwa wa mushikawe ntacakubarira wowe ujya mu dogiteri ujya mama wanje byitwa ngo ni umunyamafaranga mukunzi nakududurire none aho ashaka kuvuga uriko uramubona hajya muhira ameze neza gose aho zigenda byibushe kubyibasi ikindi reka karabyibusha asa neza yo reka n'umutonore wa simba kuba asa neza rero ntacyo bikubwiye ntacyo bikubwiye none sinryohewe ga ndaryohewe ko asa neza yaba asa nabi naragira ko nicyo mvuga ariko ndanezerewe ngira asa neza abantu bose baramurumbira asa neza mukunzi asa neza cyane kandi afite n'umutima mwiza bwa mbere afite akazi keza aronka amafaranga agafasha umuryango na je nyene arafasha naburaniwe zabona andongikiye uwo munsi nkaranda twenga indwi yose ndiko ndatwenga ahandi numujinya gusa ntoro bibona wewe nje ndatwenga cumenya ko ari we yampaye yego yaguhaye nakumvirije dofa guhura gusa aca akora mwishakoshi ngo ni mwiza muyomba wafise akazi keza ngo arakundwa n'abantu ngo ni ntore sawa ibyo byose ndavyemeye arabifise nawe uravyemera sawa imana arabimuhejagije ikindi naco bona buze ikindi je ndacumbona ubona cha abuziki je mbona umengo icyo mbona yo kibuze abagabo abuze umugabo ni wala urumva ko ushitse kuco nashaka kukubarira umugabo nawe muhabwa n'Imana umusazoronko wakunda rega baramukunda benshi niyo gusa aguma umviriza akwepa kwepa umviriza burya ntacyo wokora we kugira umwana mushika warongogo ave mu bukecuru ntacyo wokora ntacyo ubona wokora bivanye n'ubwenge bwawe n'uko ungana n'ukurera reka je ntacyo mbona ntacyo ubona ushaka kumbwira nkavyumva icyo wokora nawe mfasha twumve icyo nokora uza ndakubarira ujya mukobwa akeneye umugabo kandi kiri ngaha ni uguhaguruka we inarume umwirukire uce ku biti no ku mabuye ujyamo no mukobwa aronka umugabo aronka umugabo ku biti no ku mabuye uce ku biti no ku mabuye aronka umugabo sindabitegera neza ndabyumva neza ibyo ushaka kuvuga sinumva oya ndashobora kubigufashamwo kuko n'umwana wa mushikawe n'umuryango nobigufashamwo je ndazi barumenyi ndazi bamwe batanga umuti umviriza kwanza ntiwanke ibyo utarumva reka rindira mpezi reka kwinjira mu ijambo ubyanka utarabyumva yego vuga twumva hariho barumenyi batanga umuti ari mikosha afise barayimukura bakamuha umuti kugira aronka umviriza iyo agira umukosha iri kuronka akazi nawe iyo ataba ufise ntari gusazira hati afise umukosha wo kutaronka umugabo ujya mukoshi rero bo umukura je ndaza abapfumu barumenyi bamwe baguha umuti finale je no bigufashamo tukabarondera uraziga ba mugobo ibyo bintu umbwiye jewe sinshaka kuvyemera sindabyumva sinabitega no kubitegera umugabo yakubiko umugabo umuhabwa n'Imana nabo barumenyi ko batimenyera bo nyene nabo babone ko bave aho bari kuma nabamunzuzanya katsi batanze utuba nawe bamba batasanzwe canke bya bitafari by'ubudongo ntihagira namba ko iki bato kwimenya bonyene ajya niyo mategeko y'ivyabo n'amategeko y'ivyabo ababwira ati ntibagire inzu nziza ntibabe heza mugabo bafasha abandi bamenyera abandi bo bagume hahandi bapondekana bariko bararondera bazico bariko bararondera nkubwire none nukeneye ko umwana mushwarongorwa we byemere gusa umbire ko byemeye je sinemera barumenyi naho byogenda gute sisho kubemera none ko yabanze bimenyere bonyene none ko muri kinyuma y'amajambere none kwanza rero ibintu nk'ibyo
ntuzusubire no kubimbwira no bwa bundi nta byawe kwera Okay. mama we je novyemera je ibintu nk'ivyo burya usazanye imvi ku mutwe utazi kuyumvira ikintu gishobora kugira akamaro uzibona hizi mvugo sinibereye igipara je ndanari kwagiye muri saro iyo utagiye muri saro zirashinyiriza zoro ndakubarira mukiri ngaha wewe byiyumvire ko ndazingira ngo usho kubyemera ubwo nyene byo kugora byiyumvire ubishire mu mutwe mwene umwana wa mwene wanyu wamushikawe arongogwe agende muronka buzukuru nimukeneye abuzukuru uvuze neza ngo ndavyiyumvire byiyumvire basi reka ndavyiyumvire hama nzoguhinyisha hapana bikure nzoguhinyisha ari mbi ari nziza mbega mvuze ko ataboshaka yoba ari nyisho mbi nakazi kawe none ubwira ngo je nzohomba je nashaka kubibafashamo nkuko ndi umuryango narongowe ngaha nkacamba umuryango nabajya n'umuryango ndabibafashemo ntibazovuge ati umugore wa muyombara umutima mubi ntaca dufasha je nagira ndabafashe kuri ico kintu avi ubuzima jibuntu aronka umugabo nk'abandi agira izina rego umuntu nafise nanje ngiye kuvyiyumvira nzoguhinyisha hanyuma undeke je nje kwiruhukira nakazi kawe genda amajambo adahera ibintu byarababuriye ahubwo nawe bakurabe neza kugira urongore ngira byaciye kure icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umugisha